ngo bro wewe ngo tugoma dukora idi twahawe n'umuntu ndamusiguza byinshi acamye ngo fete ngo wikinashaka ngashaka tuzovuge yuko rya sanganya ryo bajyavuye kuri mimi ujya mu kinyi mwadoganye uzovuga yuko byavuye ku muvumo hawe n'abamuvyaye ati muri famille nta muntu numwe bahuza baramuvumye n'umwana w'icangazi ati avuye ko byavuye ku muvumo w'abana yataye maze yihakanye urabona hajya bajya bakinya ba filime bagendana imiti bagendera ku bintu by'imiti byinshi tiwe tuzovuga yuko Amedeo yari yabatanze igitambo mu buzimu. This is Fresh TV. We shine to progress. Yes, alright, tubaramutse cyane kandi bakunzi ba Fresh TV, bakunzi b'ibiganiro byubaka twizere yuko mumeze neza aho muherereye natwe tumeze neza ibintu n'ubuki ibintu ni umunyenga abo bitameze neza bisaba kwihangana mukazirikana yuko byanka byakondeje namwe manizo bibuka ibintu bikagenda neza ijwi umva ni ijya ndikuri ya Leonce the Son aka the Son of God aka Doitalo aka Diko bandi kumwe n'umuhungu wanje behind the camera ni Ireri Tazoyi umuhungu kabisa guhereza image akagukubita amashusho topfa kubona ahandi hantu na hamwe gentleman amakuru yawe Hola fresh meze neza fresh ndashima Imana Fresh TV 257 meze fresh ni arisira kindu gusesanguza ni passport nitwisondeka aka Murokogo ndabakunda cyane gose meze fresh nawe uranteye ubwoba nuko wivuga ni fresh to the sun ndakunze uko ntibivuga ya meze fresh impamvu baba ariko babona no musore ragira gucya nawe ntirirwa aranamvuna mu kwidonda uzikora no murabwira ngo bitondere bikanaca kure no kubera ko bino bintu arabimenyereye abatabizi batangiye kugumenya ariko nakire mugenzi wanje kuva mu ihuriro TV yes utangiye kumubona yenyegeza hirya no hino iganira ongera kubita kwa presentation no kawaida abakunzi ba Fresh TV ni arisira kindu gusesanguza ni passport nitwisondeka aka Murokogo ndabakunda cyane gose aka Murokogo bisigura wararokowe nararokowe cyane gose birafite ico bipfana na bimwe abakizwa bavuga ngo abarokore nta sano nini bifitaniye na hajya ariko vise impamvu ndagita bivanye n'ukuntu Imana iheruka kunkura hano atamuntu numwe yotahura yuko hova umuntu akomeye impamvu mfata yuko bivuze ko iryo zina rero ni rya 2023 yes ni izina utanguranye none mwaka na cyane kuva Rodis December kabisa Nihuriro murakomeye bimeze neza nihuriro ni fresh ibikorwa bimeze neza ibintu byose bipanze fresh nitwisondeka kabisa mwisondeka niko gasoroga kayo cyane gose kabisa alright ubona yuko ni umusore akiri muto tuba twakiriye usibye ko abateke byinshi bayagira muri entertainment ni umwe mu bantu tuba twakiriye no muri hari ikintu nyamukuru kiba kimuzanye ngaha byanka byakunda wari kuravuga ati Imana yarandokoye nibaza kutuza kuhagira naho tuhayage ko cyane wanashaka ariko ndashaka kumenya ukuntu umwaka wawe utanguye umeze this year umwaka uri kura gutwara gute this year mu matariki make tumaze kugeramo ko tugeze muri mu matariki make tumaze kugeramo ndabona ibintu bimeze neza nyimba tabizo zamunyuma bimeze nabi make nawe utanguye neza kuva le premier janvier gushika no musi ntaco ngayira Imana uretse bizoba mu nyuma no kumuntu atababizi ariko byose ndizeye ko bizoba ni byiza yego oya njemba nibaza nibindi byoza ejo hari umuntu kwari kumwe ejo bundi barambwiye ati ahubwo burya ikintu kigira umugabo kuba umugabo hanini wanashaka ni party y'ibibazo gusumba kuguma mu munezero cyane wazi hajya kibibazo ari byo bituma umuntu akomera cyane birashoboka ariko rero umwana w'umuntu nawe ukuntu aremye aratinya izo ntuze z'ibibazo guhura n'ama challenge na cyane ibibazo bitegerezwa kuza ariko dutegerezwa kubigwana kuko turi ku isi ni ibibazo dutegerezwa kubigwana so rero nkuko wari utangiye bivuga umwaka uheze wa mugabo we ushobora kuba wagusigiye icigwa kidasanzwe kinini cyane gose nanje ubwanje ndi mu bantu batangara nk'ubu ndakubonye wicaye imbere yanje cyo turakora ikiganiro cyane gose kuba byibuka umwaka ugiye guhera hari nko mu matariki ya kangahe Ladies voilà abakinyi ba filime batari bake baba bagize gutya nawe urimo muri kumwe mu modoka bafata urugendo baja Igitega
tugeze mu nzira imodoka ngo ikora agatembetembe niko mu kirundi bavuga twe turi Bujumbura inkuru twaronka nje umuntu wa mbere ya telefone yambwira yuko kabisa abantu bose bari mu modoka bose basa n'abacikanye kandi koko imafoto ya mbere nabonye ndabiraje navata hakabaye nta n'umuntu bari bwokoremo ndashaka ubanze twinjizemo neza nubwo kumbura utabuvye ko byanka byakunda n'igishinga nta ufise muri wewe isanganya ryari rimeze gute ryatanguye gute bo muri make rero jewe isanganya nararibonye bien neza cyane gose ariko burya Imana irakomeye cyane afise ubuhinga bikoramo kuko burya iyo tuza kuba twamenya hano tugiye kugwa nta numwe yari gushika gikomeye ko nyahano twaguye naho wasimba witeguye womererwa nabi cyane gose ofeti twari tugeze ahantu witi muramvye twaguye mukuzi bita mucece ikorosi rya mbere umushoferi yararirenganye nkuko arirenganye ikorosi rya kabiri niryo byase kwari kata neza hama aca funga fre uko bivuga wewe umushoferi yarakase biranga ahubwo yarakase iyo korosi biranga karimara umva kujya kuntu usanganye ntegerezwa kugwa mugabo twebwe cyagiye kudutangaza iyo twe twabona ko tuza kugwa twari kugwa mu bavuze uko mugaturuhukira hariye mu ruzi hari akantu waruvuze ngo wewe wavuga yuko hoba hari umuntu yabonye ko agira gonge mugabo ivyo bintu Mimi yari yicaye imbere baricanye n'umushoferi we navuga yuko ibarabara ryari ryera ko twe twari twicanye murabona ntubona imbere neza avuga yuko atamuntu yari mwibarabara mugwe umushoferi wewe niyo bari kwivura avuga ati hari umuntu yamuciye mu maso abona agiye kumugonga cara frena bafite je kuba nari muri telefone numvise gusa break ivuze ngo iravuga cyane nyene gusa ndaramuka nkuko sanga imodoka kabisa twagiye bien tiko turabandagara turukiye ndani mu mazi tumaze kugwa mu mazi je sinigeze menya yuko tuguye mu mazi ahubwo nagoma nibaza yuko je nagoma nibaza yuko ari gitoro ndiko ndanwa kubera ko nashaka kuvuga bankureyo mwankaca sanganya amazi je ntirisohoke mwankumva umenga je nabivuze byose we niko wumva mu je numva nabivuze ati Kumbe yari yaguye mwiramigwa mu mazi neza bien turanywa amazi akwiye bien bro Imana biratangaje kabisa ofite Imana yantu yaciye dukuramo ubwenge twese ubwenge tuvamo ntitwaza kumenya ibikwirikiye kuko tumenya ko tugiye kugwa mu kinogo kiri hano twaye kugira ingorane zikomeye cyane namwe usanga kumbure nibaza ko usanga wapfuye kubera guhababuka usanga wapfuye utanabizi iyo duhababuka na gatoyi twese twari guca twitaba Imana ko hano ni habi cyane muba muguye mu mazi rero sasa tuba tuguye mu mazi kandi n'ubuheruka imbere yaho hariho probox bavuze ko yaheruka kugwayo kandi bo bitavye Imana bose urumva kuba tugiye matwebwe n'ubuntu bw'Imana ariko twari twasenze mu rugendo mwari basenze ego twari twasengeye urugendo kabisa kuca umenga mwaracugwa oya ntabwo umenga mwaravyikanga canke ni kwa kuntu umuntu w'umukristo wese avuga ati bafashe urugendo rero reka niragize Imana ariko umaze kubona umukristo kandi waramenye Imana ikintu cyose ugomba gukora igikorwa cyose ugomba gukora ubanza gushyira mu minwe y'Imana kugira kiranguke neza yego ayo mazi mwavuyemo gute rero kuko mfise amakuru yuko ngo byanagoranye ukuntu babakuburamwo bamwe ngo baza ari ugufotora bafata amaselfie cyane gose ofete aho hantu ntihoroshe kubera ko abantu twe twabona ku musozi nk'ari hariho rero abatururuka jene navuye ubwa kabiri hatangwe kuvayo Vivi umuntu witwa Vivi kandi rero wewe ntaguciremwo wewe Vivi na Justin boko bamede burya bivuga ko ngo mwebwe ari imodoka yagwireye ko yagusha inyuma nawe mwicaye inyuma yego twe twari twicaye inyuma twebwe niwe twabwiriye kwamikira rya mu mazi nuvuga je n'ikibazo nari nakigeze ngaha mu bitugu honyene ariko je nta namwe nigeze nkomereka nta namwe nigeze mbona amaraso kuri jewe uretse nari nameze nk'ugira shock gatoya nibaza karaho nyene nari naguye ko bisanzwe rero tumaze kugwayo Vivi niwe yatanguye gusohoka mugabo je ndi umazi ndani narakanura amaso nkona katamuco mbona nta muco namukeye imbona mugabo nkunguma ndiko ndavuga nkumva je navuze ati ni muhureyo orke ntivyasubira mu mazi amazi aca yinjira rero sinzi ukuntu byagenze ni Imana nyene irokora bayo je nagiye numva umuntu afashe ukuboko acara kwega kujya ku rufi niko navuye bakwega bakura mu mazi cyaca barankura ibindi byose byakwirikiye byabaye mbona abatandatu bandi bavuyeyo mbona kabisa ko je navuye bwa kabiri
shaka mugani wawe mufise intahe ni dufise intahe ikomeye cyane n'ibitangaza n'ibitangaza bikomeye oya iyo modoka uriko ranayiraba ukaraba uburyo yabaye biragoye kumva ko havuye umuntu for real kandi mwari n'abantu benshi kuko byarashoboka ko menga byuma birabagira twenyene tuzacanye mwari abantu 8 uravye neza ukuntu konyene intebe zameze intebe ziba ziri ajyamakosa ari ndani mu modoka hora nzi umuntu yarayicaye ko ubu nawe ameze gute mugabo twese twavuye tumeze neza abakomeretse bari bakomeretse cyane mugabo nta wapfuye novuga ko twari tumeze neza ko ubu twese turakomeye nugushima Imana Imana ibishimigwe urumva yuko biba ari bishinga ntahe bidasanzwe byanka byakunda mwarongewe iminsi yo nubwo rero ukiri muto burya rero umuntu mu myaka yose abagezemo arashobora kubona ishigwa nkuko yakora vuga ko ati Imana yaranyeretse ni nk'ikihe kigwa byagusigiye kugeza uno munsi wo yagira umuntu kijanye n'ubuzima ikigwa byansigiye ni kimwe mugabo je sinobona ikigwa kubera yuko jewe kenshi namambwira n'abantu ati umuntu atinya gupfa n'umunyabyaha urupfu ratinyitse n'ibyo mugabo umuntu atinya gupfa n'umunyabyaha mugabo byanyeretse yuko umuntu ari guhora yiteguye buri munsi kuko nk'iryo sanganya twagize vraiment ntitwari sha ntimwarizi sinumva n'ukuntu twarigize vraiment kuko nta modoka yari twegereye ibarabara ryari ryera zaba izizuku ziduga izimanuka nta nimwe yari inyuma yacu ibarabara ryari ryera bien biratangaje ko kuntu hari umushoferi giti niwe ari karatwara avuga avuga yuko yabonye umuntu yaragonze mwata no mwabonye kumbura nyene ko ntawo byinjiramo cyane ntawo byinjiramo cyane byakunirimo ko ravuga urumva ko harimo icigwa gikomeye harimo icigwa gikomeye ofeta kwisi hari imitego myinshi ya satani ni abakozi biyo kujya aba abakozi b'Imana n'abakozi ba satani ngaha kwisi abajeje kurangura ishaka giwe nibaza yuko mugabo nitwobika ipande kinini cyane ikiza nuko Imana yaturokoye ubu tukaba tugihagaze turi bazima ebana ntihatari gusa nyene ngo batavana kubishimira Imana kandi pole sana asante sana Imana ibishimire ko mugihari ariko duhombya gasore kabisa edonye umusore kabikora neza muri entertainment yitire yangura cari muto ndanamutera n'intego uzogera kure ni babandanya mu murongo urimo ya so ibintu ryo sanganya nimaze kuba yakurikiwe n'amajambo menshi birumvikana kuko ryari ritekeye amwe mu mahirema akomeye y'igihugu abatiste bakundwa ariko je ndashaka guhagarara ku butumwa atamisi myinshi iheze unanditse ubushira kuri page yawe usa naho uvuga ibintu bisa n'ibyatangaje abantu batigeze biyumvira barankundira nawe unkundire ndabisome gato niwave bibaza ngo ni urusaku yego n'amajambo wanditse kuri page yawe title ivuga ngo ukuri gushigwe ahabona inyuma y'isanganya twagize cyereke 10 z'ukwi 12 2022 hari umuyutibere wo ngaha nyene iwacu nagiye mbona andondera ambwira ko hari umuntu yamuhaye idiri kandi ngo izotwinjiriza akanoti gakwiye maze kumubaza iyo diri iyo ariyo yanyishuye ati ukenewe ukore ibiganiro ku ma TV online atandukanye we uzovuga ivyo uwantumye akubwiye byerekeranye na Mimi Mireye uvuga uti uvuge ko isanganya mwagize ryavuye ku mwaka w'ivyaha hamwe n'imivumo yahawe n'abavyeyi biwe kumwe n'abana yataye ko ari byo biriko biramukurikirana akigejeje aho naciye mvuga nti my brother wewe uriyubaha hajya aho ivyo ubimbwiye ukwije neza mu mutwe nti urazi jewe ubucuti dufitaniye na Mimi hama ngo ndamucafurize izina motife ngumuhaye amahera nti amahera ndayakeneye muga ico kibi ntaco nokora ndiko ndasoma ivyo we wanditse abantu babitahure neza wabandanije uvuga ngo amaze kubona byase yarambwiye ngo sinzi ivyo ndimwo ngo sinitahura mu nyuma niho yaca abibwira uwo mubosi wiwe ko navyanse hama aca amusaba basi ko novuga ngo amedemanira kiza no kuvuga CEO wa BMT Buja ko yoba yari yadutanze ibitambo mu kuzimu namwishuye nti burya wewe uramaze kubona umuntu acokora umuryango wiwe ngo nuko yahawe amahera I'm sorry ngo nuko yahawe amahera nabo ataco bava ni ayo mahera aranani okay sorry yeah ataco bafana ni ayo mahera arananiye guca ni muyagumana urangiza uvuga ngo amaze kubona ko ndabimwankiye byose mu nyuma yambariye ati uzokwihenda uvuge rero na kimwe zoce ndakwereka uko
gakogwa wahise umera nk'utaginga gato ngo ndabivuze ikiba ni kibe kandi ndasuzuguye cyane ubwo bube gito yagira akoreshwe n'abafise uburyo afise akanoti ntaguhenze rero niyo mpamvu hanini mba naguhamagaye n'ababisomye benshi ndazi biyumvira nka jewe nibagije ko bino bintu biri muri biri wa mugwi byo kwita amabesi bino bintu bitoba ari byo ese bino bintu koko byarakubaye ko kuko niwe wari kurigana inkuru neza ijana ku ijana irindi ijana ku ijana byarambaye ko bien ahubwo natangaje n'ukuntu nari ndabibitse iminsi itari mike kubera ko numva ubwoba bwo kubiserura no ngaho navyanditse kuri iyo page yanjye jewe nyene mu nyuma narahavuye ndiyumvira ibi bintu bizonkwegera reka ndabifute mbonye ndavuga ati no umugabo arinda kaje kabisa nabiseruje camfata iyo hashtag nakubise ati ndabivuze ikiba nikibe ku mutima ati ikiba nikibereye nyene ofete hari abagombye irya sanganya twe twagize barigiremo inyungu ariko nibaza yuko wabipanze wese atibagije yuko jewe twoba twari hari ubucu twari dufitaniye nabajye cha BMT canke iki ahubwo bibaze yuko twagize isanganya twiyunguruje mugabo turi kumwe na mimi nibwo rero yaciye ashaka kuyumvira yuko nogira ico ndabavuze ko kibi kubera atazi yuko neza twoba hari ubucuti buhari bidufitaniye nawe wafete jewe ukuntu byagenze hari itariki zingahe hari lo 31 December jewe nari ruguru nari naduze kubera ko nari naduze gufetera bonane muhira nduze gufetera bonane muhira rero ndi hari ya lo 31 nzamona nimero interefone ditaba nago bamvuge ibiharuro bibiri bihereza vuga tubishakishe ari abasesanguzi nkanje bava bamutora usanga bigize iyindi sura interefone ndamwitaba allo ni sawa ego acarambira bro umeze neza ego canambwira jewe sinakumenye ngusha ngo reka kumfata nabi untunzi cyangwa je telefone zaratakaye nta nimero nimwe nkifise kubera ko mfise agatelefone gatoya acaranyibwira tumviriza rero urakenewe dukora idiri yinjiza kandi akanoti gakwiye muri mind wanje haca hazamwo kubera ari umutipe nigeze gusaba akazi kwiyo TV online yiwe anteto yaguhamagaye asanzwe afise TV online ndavuga nti uyu muntu rero agoma mpeka akazi karubuze rero akimbwira uko je navuga ati okay idiri yinjiza amahera menshi mugabo yinzamera menshi ntibibore ivyo byo kujya gukora kuri TV online ati menga nkoze kuri TV sinca nunguka amahera menshi nyene navyimviye acambira none wowe byo kunda ko tubona no munsi namwe agende ruguru nagiye gufetera bonane muhira reka nzoce manuke ejo vyihuse hama duce tuvugana acambira ati ejo uzo bonane hi hama rode uzotera umanuka mu gitondo vyihuta ewana naje ni imodoka ya mbere je ni imodoka ya mbere ndashika irabonetse kabisa shitse nije namwe telefone kabisa namwe telefone je naburya nashitse ngaha mu gisagara ati okay ingo rero duhurire ahantu ku bafaransa abantu baba mu sitezo mu Kamenge baca bahabo ku bafaransa mu mirango mu mirango hajya niho twahuriye cyaza turaramukanya acambira ati bro urabizi rero pole sana kwanza asante sana mvuga ati umuntu mwiza ari karama guhoza urazi rero ngo bro ngo tugoma dukora idi twawe n'umuntu bwasi nishotse ndamaza ngo umuntu ni atoye iyo diri ivuga gute ivuga kuri bijya mwagize isanganya yavuga ati namayimisha janye n'ukuntu twagize isanganya mumubwire bo tuzokora nta kibazo ngo yango ntibisa uzokora ibyo uwo mubosa akubwiye uzokora ibyo ambwiye kandi isanganya ari je naribonye nari ndusha ukuntu ryagiye si wewe kubwira ngo bafashe ngo fure kwicara acambira ndamusiguza vyinshi acambira ngo fete ngo wikinashaka ngashaka tuzovuga yuko rya sanganya ryoba ryavuye kuri mimi ujya mu kinyi mwadoganye mimi bivanye n'ibintu vyiwe ndibazo urabizi ngo atego ndabizi ngo uzovuga iki ahanini ibyo yagerageje kunsigurira arambwira ati uzovuga yuko byavuye ku muvumo hawe n'abamubyaye
ati muri famille nta muntu numwe bahuza baramuvumye n'umwana w'icangazi ati avuge ko byavuye ku muvumo w'abana yataye amaze yihakanye aho nyene ndambwiye ati shut up uwo muntu ubwo wabuca buramfata yashaka hari ikintu ntako ndatahura neza ibyo yakubwira ngo uzovuga ari byo wari kuravuga ibyo byose yashaka uzobivugire ufite nawe yashaka nzobivugire kuri televiziyo TV yiwe nyene amati yambwiye ati wewe ukeneye ukore ku mativa atandukanye umva ku mativa atandukanye umva ngo boss yorisha amafaranga nje ntavyo nzi ukuntu byari kugenda muga nawe yene icyagiye kumbabaza gusumba nuko utwo yambwiye urumva twari dukeye ku byo novuga hariye urumva ngo ibindi wenyine urumva nari kuvuga ibyo umuboss ambwiye umva yo nemere diri twa guca tugenda mu boss akanyiza akagusomesha ibyo kansomesha bien hama nkaca nza ndazunguruka ko motive online media to cyana ngiye ati bro wewe uri sonera urazi neza icyo je na mimi duhuriyeko mbega aho urazi icyo wacaratumye Imana iturokora muri irya sanganya twagize urumva arambira ati bro urazi ibyo rimo umva yashaka kuvuga ko ngaya mahera cyangwa turi kura urabasuzugura ideri y'amafaranga ati we ntuzi ibyo urimo nta turi muri entertainment ibintu byo nta telefone ukeneye yarakubwiye n'icya telefone yambwiye nta telefone ukeneye kubera ko yari yumvise yuko yandondeye ga telefone gakomeye kabisa kubera yakone wa telefone gatora kubura nta telefone ukeneye none ndavuga jewe oya nyimba rero yo kavuganye uwo muboss bari barivuganye ati avyanse uzoca ukora ukunuko sanumva zanye yindi sije ati basire wowe ivyo byase reka tuvuge kuri ya meti tukurabona hajya bajya bakinya ba filime bagendana imiti bagendera ku bintu by'imiti byinshi hano amaze kwandika izina biragoye niko yakubwiye niko yambwiye ati wosanga waruguye mu mporero mwana wa mama arambwira cyane ndavuga ati tukore kuri ya mede gute tuvuge ibiki ko tutari kumwe mu modoka ya mede cyangwa ati tuzovuga yuko Amede yari yabatanze igitambo mu kuzimu umva bari guca bambwira ibintu jewe nzovuga ko nabonye vyitwe yuko nyene byari ibintu bijanye n'ivyahariye ndavuga ati ibi bintu rero ni iby'agacamutwe birakomeye kabisa nambwiye ati brother ijambo rya nyuma namubwiye nambwiye ati bro igihe cyose uzoba uri kurakora ufise ivyo vyiyumviye nta gikorwa na kimwe uzokora kizotera imbere kandi Imana muciye kubire wowe umeze uko n'Imana acambwira ati bro uravyanse ibi tuvuze byose ubivuze nzoca nkwereka ukuntu gakogwa niryo jambo yambwiye kuntu gakogwa niyo jambo rya nyuma yambwiye avyumva tukiraho nyene inkuru y'umwana isubira inyuma ibintu birakomeye ntashe siko numva ibintu y'ubwoba ntashe ndashika muhira nturagira ubwoba nawe nashika ndashika muhira shise muhira canda telefona mimi nari mfise agafone kakayitere gatoya ndamutelefona mimi ni sawa yego uri hehe cyambira ndi ku kazi utasanga hapi uza ko ufise umwanya asanga hapi numva umutima uri kuradida byatari birateye ubwoba acambira ngo no munsi ngo je ntaswa ngo kandi sinza gutera nja muhira nza gutera nja mu masengesho cyane ukajyajamba aho ndiyambira ngo bivuze ngo uzocubona ingene gakobwa cyangwa nima ko byasi ko ndabibwira mimi Imana ishatse ko nkingira sindarime reka ngaho kicanda numva rero jya munsi ndabidifiza nyimba vyagenze gute nari mfise ziya foto za mimi nari ndazimaranye igihe ziya foto za je na mimi ndabanza ndazishiramo nabati basha nandikibiki mutima uragufata tika nshiro kuri hanze kw'ibyawe cyo mpamvugo kuri kose abona ko naciye ntango za hashtag iyo ukuri ndagushiza habona ndavyandika byose bien hari ibintu nafutse byari biba bya grave bya hatari bindi yakubwiye birenze byo wafutse nabifutse vraiment nabikuye ijya post nagiye kuyipostinga maze kuyisubiramo ituru nyinshi maze kumkuramo nsubizamo ndavuga ati ndabishizeho mugabo no mu nyuma yo kubishiraho nayo ati umutima uranje avuga ati ngoma ndabifuta muga ndavuga ati uwo muntu yagomba kuguha iyo diri nawe yarahawe umaze gupotsinga ibi wavuze nta reaction aragira nta reaction nimwe aragira ko ntaranga ariko uko biri kose yarabibonye ashobora kuba guforonga natwe kumutaginga camvuga taha babasesanguze nkanje cabamu kugira ngo ubutumwa bumushikire mugabo ndavuga ati oya no mutaginga atarimo no mwawana natagenze byo cabiboneka yuko ari ikandeki mugabo naravuga ati je fend off nzomushira habona nikanyamakuru kiwenda gishira habona ubwo muri undi mutima ati no bihebe kuko byo kugirira ingaruka mbi
urumva rero ariko by the way nje mba numva kuvuga uno muntu kumbura rega nawe ashobora kuza akanabisigura akabisigura ukundi kuntu n'impamvu yo bari mutera kumbura itaza kutwereka ko ngo bari ubisha yashaka gukora nk'uko abantu batangiye kuvyiyumvira uwo muntu nimba atari banga nini twumvise igihari cyo twumvise ko ari mu YouTuber Deso nshaka kumbona ndi muzima wewe abyo kuko yashaka kukubona ufise amagara cyane gose rero ko umuntu tumwihoze ariko ahari ndazi ko ubutumwa mushika kandi akarayagisa nabi ca ndamuvuga ikiganiro ndazi ko kizomushikiye azokibona kuko naje ubwanje link nzoyimuha mugana namwe azomumenya muri mwebwe akarayagisa nabi cyankantera ubwo wabundi bukiriki nzofa mwese mwarabimenye nacu uzoba ndakuremesheje nacu uzoba numva cyari ibintu banashaka bifise intumbera hanini mugabo je impamvu navuze ati personally birananahe n'ubwoba sinari numva ko menga hari umuntu yo kwiyumvira mwa bino bintu gushaka kubibyaza mundi musaruro w'amafaranga afatiye kugushaka kononera natangaje cyane naguciriyemo natangaje cyane n'ukuntu yayi ariyo byinshi nagenda sima n'ukuntu yambwiye nzoba ndiko ndajya hiti uru bari kurajya hiti uri kuravuga ibintu ntuzi ngene ngo ntuzi ibyo urimo utakuntu kuna trend ku ma media atandukanye ambwira ibintu nk'ibyo ndambwira bro je maze gukora kuri televiziyo barapanga n'igiswahili mu bibazo yo ndavuga ati je maze uhavuru je maze gukora kuri TV online zishika kuri zitatu ico nifuza kuvuga cyari cyo cyose nifuza kuvuga cyari cyose ntawe no kwituranganya imi urafisa hano ejo wovugira byose ntiwo nkangisha rero ngo nzozungura ku mativa atandukanye ankora amahera muri ko murari hamwongera mundi mvuge n'ibintu bizoncisha none ko bireke kuncisha agati wanyu bincisha agati kubona vuze urumva yuko abantu twakiranye no bakinyuma nkaza kubacokora ndahonyore ku mutwe wazi ibintu byatakariye haje urazi imodoka ari nshasha kabisa uco uvuga yuko CEO wa BMT yokwemera ko imodoka ngo yatanze ibitambo man uguza akamodoka wifunze umaze nk'imyaka ingahe uce wemeruye uyitembagarize mu mwana bafite umujamaika akoreshwa ariko deso jewe nkunda kuvugisha ukuri kubera agenda direct mu bukene nari ndimo ewana krize ya 4 nari ndimo n'ukuntu nari nkeneye amahe nico nagenda kubwira sinibaza kari jewe j'ivyo bintu naretse kubikora imana yo nyene imana basenga imana bro nico nagenda kubwira ati wantangaje cyane umuntu akuravye urugero urimo n'imyaka ufise womenga nta maturity nkiyo wowe ufise nico nagenda kubwira ati ndagukeje cyane kuba utaguye muri uwo mutego cyane gose cyangwa nguhemukire abavukanyi malgré ubukene budasanzwe reka sindavyita ubukene kuko ubukene n'ikindi kintu ariko wari mu gakrize kandi amafaranga wari uyakeneye yego cyane gose kandi byumvikana ko bari kuguhemba man byoshoboka amafaranga atari munsi y'umuriyoni uri kurabyumva yari kuba amahera menshi kubera ko nari gutegeka gukora ibintu bikomeye cyane ariko rero nshaka kumfasha kino kintu nkawe byabaye ko unabumva mu mvugo abo bantu ubona bo bari bagambiriye iki iki kintu bashaka kugikora ngo bagere kuki bo Jenny baza naho ntashobora kuba ndabegereye cyane ngo menye objectif yari yatumye biyumva icyo cyiyumviro ntihaza hanini kari gucafuza umuryango wabo cyangwa kuvuga ko bitandukanye sinzi mugabo bategeye kuri je kubera byari kugira point birenze kubera nanje nari mujya modoka kukabe nka kurumva we wari nk'icabona uvuga simusiga warimwo byose wabibonye niki kandi cyambabaje gusumba nuko bambwiye ngazontamika ijambo mvuga umva twari gukora amayemisho ari nkaha jewe nkavuga ko nyene yabimbwiye umva je nari kuvuga ivyo ambwiye ariko ari nyuma ya kamera atanaboneka ego gusa nawe nzo uwo muntu kuko siniyumvisemo kumubaza ngo muga sinibaza ko ari je navyase kuntu nkunda amahera jewe kuntu nkunda amahera sinibaza ko ari je navyase kuri imwe mpemu yehera nibaza ko ari imana n'agatima kera uko je nukuri sindumwera ndakurusha abandi bose mugabo ico cyaha carase kumfata nikizonafate mugabo narakubita agatima yimvira jewe imana yankuye kwera inkuru icyaha nkikinye kubo twarokokanye yani byo Mimi rero Mimi ico gihe cyose byari ko biraba ntibigeze umutelefone ngo umubwire ibiriko biraba Mimi yo nakubwiye ko namutelefone uwo munsi nyene biba namutelefone mugabo sinumva ko namubwira ko telefone nashaka kumusanga muhira no musa camira ati je nza gutaha soir kandi sinza gutera nta muhira nza guca mu masengesho kuri eglise shavuga ati ni Imana ishatse kunkingira ko yambwiye ngo nkabivuga ngo aranyereka nyene gakogwa ni Imana ishatse kungira kano candakawuka ndanuma ndamara iminsi nanone nyimba navyanditse gute rero
sinzi gusa n'Imana yashatse ko byabona tu natari so novuga ngo aba bantu bro nawe uri mu kano kazi uri mu entertainment uri mu itibere uko n'ukuntu ibintu bimeze jimba numva ko basigira n'impanuro nimba hari umuntu ashobora guhaguruka akumva yuko yo dendekereza bavyita kugirana kudendereza okay thank you niba akumva yuko yo dendereza umuntu muri ubwo buryo hafi yo gucafuza umuntu canke ukamenga ugira uburizemo n'isanga ryawe ubwira abantu ko atari hari byanka byakundumva yuko niba abantu bacariko baratwemerera yuko twakubaka entertainment mu buryo bworoshe kuko uwo ari we wese nimba bakurikiranye n'ikiganiro numva bino bintu menga byaviza umuntu yitwa Mimi na Ahmed uri kurabiza abantu nk'abo babyo ariko barubaka muri industry nuko utaba wishimiye iterambere rya bino bintu ni hamwe ejo uzumva havuye ububifu bwa hato na hato ugatuma ejo umuntu wona mutembagaza rero bano bantu je iko ni ku ruhande rwanje uko ndavyumutekerera bona ino entertainment nawe urayizi tunarangiza kubganje nico numva novuga man bino bintu ntibikwiye kuba baze twubake industry mu murongo mwiza tuvugisha ukuri ahubwo dusupportingana ntidu profitire mu nduru umuntu yagize ikibazo ngo dushaka no kumushikana yo Burundi tujye n'ibisenge abo bantu I'm sorry to them nta nabonzi kabisa nta nabo nshaka no kumenya ariko gusa wa mugani wa nimba bazoraba kino kiganiro eba bino bintu turabiteye ibyatsi cyane gose turabiteye ibyatsi ahari hose turamuteye ibyatsi kandi cyane kandi si umwe ni uwo mu YouTuber n'umu boss yari yamuto umu boss nta ari umu YouTuber man ariko mu YouTuber genda atari n'umwana mubi ariko yabuze uwo mutima wawe wo kuda ariko ikindi naco turakwiye kwiga twebwe aba YouTuber nawe mbona abantu bavuga ngo dukoreshwa n'inzara uwo nawe sinzara bwo nikigoye ko kwiyumvira yuko rega kwari nko kwica umuntu hari abantu babivuga uko oyo izo mvugo ziriho mugo nawe yarafite kigoye vraiment uko ni nko kwica umuntu wazi none ko ijambo rishobora gutuma umuntu afa ukicisha umuntu kubeshi umva rero jewe yarantaye mu mutego arata mu bubeshi butandukanye abo twari twagiranye isanganya ndetse n'umugabo wa BMT wose muga kubera ko Imana yamvugiye musi jewe vraiment sinokwiyagara ko ngo ni jewe ariko ni wowe nyene rega Imana twari tugize nk'utumana duto atubwira tumwenda bashize ku isi ndabahaye ubwenge ibintu nibi genda munifatira ingingo runaka niyo mpamvu n'ikintu citwa umuriro n'ijuru ujya nta n'umuntu Imana yandikiye kuja mu muriro gusabira hari bibiri uracuze ukavuga ati jewe isemiki ariko deson niyo mpamvu ndiko ndavuga ashaka kuvuga ko na wewe ko gushimira kuba waragize uwo mutima koko Imana ikora muri kwebwe ariko urumva yuko je numva ahubwo abantu bakwiye kwigira ko nk'akarorero ntidufatire ku maronko ngo bitume twahemuka kuba na cyane ariko harageze igihe nibaza jewe naguciriyemo none uyu muntu yagomba sohora amahera kugira tuvuge ibi bintu bitari nabyo eske yari kwinjiza iki ndaciyumvirako ndaciyumvira ko yari kwinjiza iki cyazigara muri kabaza ariko tugerageza gusozera nibaza wabambiye ko aba bantu bameze nkuko si benshi mugabo abahari bose boshobora kwandukiza abandi nukuri bikebuke cyane dukoreshwe n'inzara bizoba biza gusumba turya ibisengeye bizoba biza gusumba kabisa inyifato yiwe nubwo bube gito turayiteye ibyatsi kandi cyane gose kandi Imana mubabarire namenye bro thank you kuba waje ndakwifuriza ibihe byiza n'iterambere mu bikorwa urimo asante sana nawe bandanye iterambere mukuru wanje turabubaha cyane gose bana turabubaha namwe mu bandanye mushayiringa muturamukiriza nabo mwihuriro cyane gose burashitse tubashimira cyane namwe bakunzi ba Fresh TV bakunzi ibiganiro byacu make your comment tubone ibyiyumviro byanyu kandi musubscribing kugira bino bintu bize bashikira ubwa mbere munapataje bishikire benshi we love you hasta la vista twisondeka